Mana data mushobora byose izina ryawe n'irindi nahazwe. Nyakubahwa musitanteri wa komine Mabayi n'umutambukanyi wayo, nyakubahwa umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Mugina, banyakubahwa basaserdoti b'umukama, namwebwe murongo y'amadini atandukanye muri komine ya Mabayi, nyakubahwa muserukiye umutekano muri komine ya Mabayi, banyakubahwa muserukiye ubuzima butandukanye muri komine ya Mabayi, banyakubahwa bakozi ba leta ikanamwebwe mu kwezi twanyu, bashinga ba fasoni kwaruka, tugira amahoro sangwa amahoro, umutekano, iterambere rifatiye na cyane cyane kuri umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Mfashe aka kanya kwizina nyakubahwa Buramatari w'intara nziza ya Cibitoke no kwizina ryanje nyene kugira ngo bwa mbere mbanze ndabashikirize ndamutso nyakubahwa Buramatari kuko atashoboye gushika hano, ariko akaba yashimye kurungika intumwa yiwe muri komine ya Mabayi kuko yarungitse n'izindi ntumwa mu makomine agize intara yacu nziza ya Cibitoke. Ndabaye mwaramutse mwese. Umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Mu nkundire rero ndabashikirize ijambo rishikirizwa na nyicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ku munsi mpuzamakungu w'abakozi. Ndaramukije abarundi bose yuva bakagera, inshuti z'u Burundi, ndababwira nti nimugire amahoro, ibikorwa n'iterambere. Bavukanyi barundikazi, bakozi bakoresha, Imana mushobora byose nyar'ubutungane nishemezwe yo yaduteye iteka tugashika kuri uno munsi turi mu mahoro n'umutekano kandi turi ku kivi. Bavukanye mwese, bakozi namwe bakoresha, kwigerekezo rya mbere Rusama, abakozi bo mu Burundi barifatikanya nabo mu bindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Iki ni kiringo cy'uko abakozi n'abakoresha baje hamwe kugira biginane, bongere birimbure kandi bigira inama yo gutunganya akazi neza kugira ngo umwimbu wiyongere. Ni naho havuye icivugo cy'umwaka kivuga giti dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ivyo yakoze. Iki civugo kitwereka ko atanumwe arekuriwe kuba imbegeramire, kuko twese dutegerezwa gukora, ariko kandi tukagira umwimbu uharurika, uvuga umwimbu uwo ari we wese abona n'amaso yiwe. Aha mwese murazi icatumye Uburundi butava aho buri mu iterambere. N'amahoro n'umutekano byari byabuze, bituma atanumwe agira umwizero w'akazoza ngo ashobore kugira umugambi azokungukamo ejo bukeye. Bose bumva ko ari ukubaho ku munsi ku munsi, ariko gituma igisata cy'abikorera ibyabo cyagiye kiracumbagira kandi aricyo gisata giteza imbere igihugu. Uno munsi rero duhiriwe duhishije kuko tubuhimbaje turi mu mahoro n'umutekano mu gihugu cyose, ukaba ubaye kandi hari umwumvikano hagati ya leta, abakozi n'abakoresha. Kuri uyo mwumvikano turashimiye abagize umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha. Turazi ko ibibazo byo mu kazi bitigera bibura, na kare abarundi bavyihweje nibo bihaye kubitegera bati ahari abantu hama uruhururu, umwe wese arakeneye akarusho ku wundi, nico gituma ari ngombwa ngo bagume baganira kugira inyishu ive muri bunyene. Barundi kazi, bakozi bakoresha, twirimbuye tutibabarira, ariko kandi tuticeta ibitarunze, usanga uyu mwaka twawimbuyemo ibyiza bitari bike. Ivyo navyo muri rusange tubikesha ukuntu abarundi bahinduye uko bahora biyumvira. Kare igisata c'uburimyi cyari cyaherewe abitwa abakene, abize amashuri bakagica kure. Umurimyi bamwitanya rucari, none ubu n'abakire baracijukiye kuko babonye ariho ko
koko hagwiza umwimbu. Ubu abarundi basigaye bahurumbira gukorera hamwe mu makoperative uko batahora, mbere barijukiye n'ubwenge bwo guteranya amatongo. Mu gisata c'uburimyi umwimbu warabaye mwiza cane, uko usukiyihema abaronsa kabiri mu gushora umusesekara barabizi. Mbere ngaha nciye ntera kamo abagwizatunga bahingura kuja ku kivi kugira bahingure umwimbu ushobore kubikika no gushorwa ku masoko mpuzamakungu. Nkiri ngaha nyene mu gisata c'amahinguriro turabonye ko hagwijijwe amahinguriro mato mato mbere n'amanini manini. Turafise icizere ko agiye kugwira kuko ubuza gusha buratagata. Turabona ko ubu abanyabwenge bariko barabukoresha mu kuremarema utuntu dushasha, abakora amamashini yo guhingura mbere n'abahingura imiduga bakaba batanguye canke bakora utumashini dukora uburimyi. Mu gisata ca mukerarugendo naho nyene abikorera utwabo ntibicaye. Ivyo bikaba arivyo bituma ata mwene igihugu abura ico akora, kuko n'ububuze ivyo akora akorera abandi bakamuhemba hanyuma akibeshaho. Ni n'akaryo ko gusuzuma ko ivyo abakozi basavye abakoresha mwaka uyu vyatorewe inyishu, naho inzego z'igihugu atari inkoresha. Mu vy'ukuri abakorera igihugu nabo barafise ivyo basaba, hanyuma ababijejwe bakabironderera inyishu kuniza ya bose. Aha niho mbere ko gusubira kwibutsanya ko leta atari umukoresha nk'abarya abandi bikorera ivyabo. Abakora mu bisata vya leta n'abasuku b'abenegihugu baba bariko bitangira abenegihugu. Muri ico gikorwa rero nabo barafise uburenganzira bwo kuraba ko hari ikiri mu kigega kibaramire, bakore batekaniwe mu mutima, kuko umuntu harara inzara hakazinduka inzigo. Mu gisata c'abakozi ba leta dusuzumye dusanga ibitari biki byaratorewe umuti, ibindi bikaba bibandanya bivuye ku kungene bigacifashe. Abakozi ba leta barenga 90% bararonse uturusho twari twarahagaritswe kugira dushobore kwegeranya ubusumbasumbane bw'impembo bibonekeza mu bisata vya leta. Ndetse n'abakozi b'igihugu bari inyuma cane cane mu gahembo, cane cane abajejwe amahoro n'umutekano n'ibindi bisata barongerejwe ku rugero rushimishije. Ababijejwe bakaba baguma baharura ngene umukozi w'igihugu yoramigwa mu vyakora. Niswovuga ko leta yatanze akazi kuko abandi bubaza igituma nabo batagahawe kandi ari abana b'u Burundi. Ahubwo ibisata vy'igihugu vyari bikeneye abakozi kurusha ibindi byarabaronkejwe, hakaba hinjijwe abakozi bashasha bashika 2,274 mu gisata c'indero, abashika 160 mu gisata c'amagara y'abantu. Ngahanagira nkebure abarundi batwarira hejuru batabajije ko abo bose binjijwe bakoze ikibazo bataravye impunzi, mbere n'abagize amadidane bararonkejwe umwanya wo kwitwara, abatarera gusema bararenganurwa. Ku bijanye no kwigisha canke gukahiriza ubwenge urwaruka kugira bwitunganirize imigambi yago, naho nyene harakoze ibitari bike. Umugambi w'igihugu payeje warashoboye kwigisha uyu mwaka urwaruka rungana 14,184, bakaba havutse n'amakoperative 3,183 y'urwaruka yatunganijwe n'inani z'urwaruka hagati mu gihugu. Muri uwo mugambi wa payeje kuva utangura, urwaruka rungana 38,334 wararonkejwe akazi, kandi ico giti kigenda ciyongera. Nko kuva uno mwaka utanguye hamaze gutangwa ubuzi urwaruka rungana 3,485. Kubera iyo migambi iciye muri ayo makoperative, twaragize ibiharuro dusanga ubuzi buzovukamwo bwababa 34,32 bakozi bakoresha. Mu buzima haba hariho ahaduga n'ahamanuka. Duhimbaje uyu munsi mukuru mu gihe amakungu ariko arahangana n'ibibazo bitari bike.
ingaruka za cakiza covid ya 19 n'ubu ziracadusesereza, hakiyongera ko ibihe by'intambara isi iriko icamo bituma n'abahora baterera mu iterambere bitwararika ubuzima bw'abene gihugu bari mu ntambara kurusha. Izo ntambara nyene zinasinzikaza imihora y'ubudandaji mpuzamakungu, gushikirwa n'ibigurirwa kure bikaba ingorane, cyane cyane nk'ibihugu byacu bitagira ibivuko bibahari. Ihimbaje uyu munsi mukuru kandi amakungu yose ari mu kangaratete kubera impanuka ziva ku biza by'ihindagurika ry'ibihe n'Uburundi burimo. Ibihe n'ikirere byahindutse, imvura y'isegenya iriko ihitana abantu n'ibintu, inzuzi n'ibiyaga biriko birasesa, abantu bagateshwa izabo, ibintu bikononekara ku rugero rudasanzwe n'ibindi. Nabwira mfate aka kanya ko guhuza no kwifatanya n'abenegihugu bose bariko barashikirwa n'ibyago biturutse kwihindagurika ry'ibihe, tubamenyesha ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo boroherwe ubuzima bwabo n'imiryango. Ibi biza vyose tuvuze birafite ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu. Hari ubwo butuma inzego z'igihugu zigira aho zishika gusa mu kuramira abenegihugu. Turateye n'akamo abarundi bose kugumya umutima kuko nta mvura idahita, ntituta ubwoko ngo guta umutwe kuko ngo uheza kuguruka ibigori bikera. Turasabye kandi abarundi bose kugira umutima wo gufatana mu nda wamye banga ba sokuru mu gushigikira mu buryo ubu canke buriya abahuye n'ivyo vyago. Tukaba tubaye turakengurukira uwo wese amaze kugira icyo akora mu ntumbero yo kuramira abahanzwe n'amahano batahamagaye, haba mu kubaha indaro canke utwo bafungura. Barundi bene wacu, naho biruko iki ni igihe cyo kwiha isomo ku vyerekeye uru rugamba rwo guhangana n'ibihe. Murabizi ko isi yose yama mu manama yo guhangana navyo. Ngaho iwacu hari ibyo twoshobora kurwanya twebwe nyine, kuko atamazi ava hanze y'igihugu ngo yinjire iwacu. Mu gihe abarundi bose bufata nk'ankama kakama twabatera ko guca imikobeko no gutera ibiti bibana n'ibiterwa, tukiba bya binogo byo gushiramo amazi y'imvura ava ku gisenge c'inzu mu ngo zacu, imyuzurira mu nzuzi yugabanuka. Tumenye kandi ko ihindagurika ry'ibihe ritazana gusa imvura y'isegenya, riranazana n'uruzuba. Nihaba mu karere kacu haguye imvura y'umurengera, tumenye ko hari ubundi burere nabwo bwabuze imvura. Nico gituma n'ubu dusubiye kubatera akamo ko twokingira imyonga yacu, tubika amazi y'imvura, twongere tumenyere kurima muci tuvomera. Turashimye abenegihugu bamaze kwerevuka bakavomera muci, aricyo catumye umwimbu ugwira mu gihugu. Twese duhamagarire kubigana muri iyo ngendo nziza. Barundi mwese bavukanye, tukiri ku vyatumye umwimbu ugabanuka, uretse ivyo bitatuvuye ko hari n'ivyavuye ku bube gito bw'abakorera igihugu. Ivyo navyo ni uko hakibonekeza ku ndongozi agatima ko kudakunda igihugu n'abenegihugu, bikabonekera mu bunebwe, gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, ikintu ry'akarangamutima mu kazi ka leta, hamwe no kudakurikiza intumbero y'igihugu mu vyo ukora. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako, hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi. Kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo amategeko agenga ibikorwa vya leta akurikizwe. Nico bituma mbaye ndabamenyesha ko tugiye kuzokoresha ubuhinga bwa none bumwe bita système de pointage électronique, ku buryo ubusivye ku kazi
ubu ushiriwe canke acereza akazi azoboneka bukwi na bukwi. Barundikazi bakozi bakoresha, twavuze abakozi ba leta, twashaka kubamenyesha ko nabo mu gisata c'abikorera ivyabo bafitiye akamaro kanini igihugu. Bafise abakozi benshi kandi bakora ibitanga akazi kenshi, bakinjiza amahera mvamakungu, kandi tukaba tubazeye ko vyinshi muri yambona kazoza y'igihugu cifashe kikigaburira mu mwaka w'ibihumbi 2040 giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Kugira boroherwe kandi ico gisata gihurumbirwe n'abagwizatunga bacu canke abanyamahanga bazane imitahe yo gushinga amashirahamwe, ivyo basaba igihugu twarabifashe nka nkama, ndetse ubu tukaba tuyaga tutarinze gukumburana banurana icokorwa kugira igihugu cacu gitere imbere. Ico ndabamenyesha nuko umurundi wese yotegera ko ategerezwa kwikorera ivyiwe kugira agire umwidegemvyo mu butunzi bwiwe. Uwubonye atamuhaye akazi nagerageze nawe nyene yihe ico ashobora gukora kimuzanira umwimbu ashobora hanyuma akikenura. Nitwaba dushaka gutera imbere, umwe wese yigira inama y'ingene yogira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi bwiwe. Bakozi bakoresha, nitwoheza iri jambo ataco tuvuze ku bijanye no guherekeza abagize ico bamara mu gukorera igihugu igihe bari bakibasha. Murazi mwese iyo Uburundi buvuye, kandi murazi ko uko abarundi bafise inyota yo kubaho neza niko na leta mvyeyi ivyifuza. Iyi ngingo yafashwe hisunzwe ko umukozi akukuruka amaze imyaka myinshi aziganirizwa, mbere ayo yaziganirijwe akaba amaze no kunguka ayatari make. Amashirahamwe nayo ajejwe gutegekaniriza kazoza abakozi n'ayajejwe kubungabunga uwo mutigiri watanzwe n'abakozi kugira ngo bazobuhembwe bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Kubera rero iyo ntumbero yaje ari shasha, ivyo bisata vyo gutegurira kazoza abakozi nimwuko vyabashikiriye batari bavyiteze, arico gituma guharura bisa n'ivyabagoye bagateba cane. Murumva rero ko ari ikibazo co kwitonderwa, kuko n'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ntigotora amahera azokora mu mwaka muri uwo mugambi rutazi aho ruhera mu kongerereza uwakuturutse. Nico gituma tumaze kubibona uko twategetse izo nzego zijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi ko botugirira bwa vuba ibiharuro babidushikirize bitarenze iyi ndwi nyene, kugira ngo urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rubihe intumbero yumvikana. Nivyo bizotuma twemeza neza tutihenda ico leta yokongerereza, kuko ayo mwatanga mu kwitegekaniriza na yanyu mutegerezwa kuyaronka ngo abaherekeze mu zabukuru. Bakozi bakoresha, reka mpereze ku mpanuro. Mu guheraheza nagomba nsubire ndabatangarize ko ubu twese dukora dukurikije ingana kazoza y'Uburundi yifashe, Uburundi buteye imbere. Dusaba ko umurundi wese yofata nka nkama iyo ntumbero, duhereye kuri twebwe ku giti cacu, mu muryango wacu, mu kibano cacu no mu gihugu cose. Nico gituma tugiye gusohora agatabo kazokwerekana neza ibikenewe kugira tugire urugo rwifashe, abe arivyo tugenda twisunga turondera. Abarundi ni incabwenge, ariko abenshi baricaranye ubwo bwenge ngo barindiriye intebe leta ibaha, abayifise nabo ngo barindiriye dosiye iva ku mukoresha. Ubwo bwenge Imana yabahezagije nimubukoreshe mu guhindura isura y'igihugu, mu kwiyumvirira bene igihugu imigambi mishasha y'akanovera yobagirira akamaro haba mu Burundi eka no mu makungu.
kubitwega ntazokora kugira ngo umuntu wese mu Burundi ariko ararangura imigambi yoroherwe. Turi kumwe twese birashoboka. Ni ngaho nyene ndangirije nsubira kwifuriza umunsi mukuru mwiza abakozi n'abakoresha bose. Nongera ndabasaba ko mu mwaka uza nk'aya mango umwe wese yoba yamaze kurimbura ivyo yakoze muri yambona kazoza y'igihugu cifashe mwaka 2040 iyo giteye imbere mu mwaka 2060. Murakoze, Imana ibahezagire.